hehe ndapanga bira gucanga bime washinga ngasenyura vuga ngo vyinshi ataco batanga bumvise byanje bakicuza nanga ngo rap dase nk'izinduka ngakumvuza mu bandi. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurukira imano ya muri kumwe natwe everyday dusura dukengurira n'ubwo bakunzi ba Buja Hit TV. Uno munsi turi kumwe n'umurapper muri plateau za Buja Hit TV muri industry ya plus 257 akaba atavyorosha ni Revoice TV bro. Safi sana bro. Biraza neza man. Yeah man, yakanje ni bon. Rap kwanza gute man? Ushaka ndere rap? Rap gute kwanza munavuze rap gute abantu murimba rap gute? Rap ni fresh tu turashima nibaze ni bien sana. Yeah man. Ni Revoice yaririmbanye indirimbo na 90 mu mateka yawe kandi akaba afise n'indi song yiwe nshasha hajya yitwa gute bro? Weekend mode bro. Weekend mode. Kweli ki weekend mode? Weekend mode nashase nyene kujyora nyene abantu usanga simaka tu tuguma dukora rap tu. Yashaze kujyora abantu abacesoto abajene n'abavye tu. Yeah man. Bega ho urabona yuko muri industry abantu bariko barayakira gute song yawe bro? Fresh vraiment fresh kabisa ma club yose iravuzwa ndiba kuko indirimbo itambika. Ndibaze ni vraiment kabisa ikura bikora bien. Yeah man. Uvyakira gute kuba indirimbo warasohoye indirimbo abantu bakakira fresh bro? Uraryoherwa none we iyo umuntu akomereye ikintu hamukacukira ngo cha wiva gute? Aravuga ati je ndababaye gituma yabaye hitima. Yeah mare. Bro. Uraryoherwa tu. Kabisa birazwi kandi cyane ko ataburu numwe ababazwa n'ama6 abantu baryoherwa n'ama6 kandi nizere yuko kuba waragiye muri music 6 gusa zagutwaye bro. Bon en fait kubona ninje muri music ni passion yanje. Kuva kera tu nakunda sana kuririmba. Shavuga reka ninjire muri monde ya music ngushika n'ubu ndinga kabisa. Right now uri muri monde ya music mbeho ubuzima bwo muri music ubona buriko bugenda gute bro? Ko buragenda bien ko jose ni terambere kuko ingene twatanguye n'ubu ariho changement nini. Turamenyere aba rapper kenshi kugira ngo bashike ku niveau zo kuri kwiririmbana nuko waramaze guca mu makuru atandukanye mbeho nibirashikaga bro. Oya nanari. Bitarashika kaja muri crew kaja hamwe n'abandi. Sindabishaka. Urabishaka canke ntiharagera aho bagukenera? Sindabishaka man. Sindabishaka. Beho urabona yuko bajya abantu bakorera hamwe ho urabona yuko ko ari ikintu baba ariko barungura canke gukora urumwe ho nivyo vyiza cyane. Biravana nivyo baba bumvikanye mugabo kukoza urumwe ni biri avantage sana. Yeah man. Ne Revoice kumbure yasoranye indirimbo na 90 mbe indirimbo yitwa gute bro? Icondi man. Icondi. Azi gituma ndabikubwiye man ndakubwiye uvyivugire. No ari kuvuga icondi ngasa kusanga navuze icari. Licondi baribanye na 90 bro. Nindirimbo bari ryoshe cyane. Mbe vyagenze gute man kugira ngo uyumvire 90 muzikora indirimbo? Kwanza cyambere kuri 90 kwanza kuva ntanguye music ko nje natanguye muri c'était en 2014. Niho natanguye niho ninje muri studio ya mbere. Rero sasa kuko nakuze numviriza sana indirimbo ziwe kuko nanje imbere uko nangura natangura kwanza gukora ku mabiti z'abandi surtout za States urabona zaba Rose konyene guma evolua. Rero sasa rero maze kugera ngaha nyaca mvuga reka ndaba umuntu dukorana umuntu niyumvamo kandi umuntu tuvyumva kumwe. Cavuga reka why no shock on the 90 ko 90 niwe nakunze nkunda indirimbo ziwe mvuga reka one day ndamukontakte popo ari muri Belgique mugabo twace arambwira naso zokorana mu gusatu nyumvisha ibikorwa vyawe ninabishima cha dukora. Imana irabikora arabikunda cambwira naso ndubikira beat hamwe amajwi cenda kumenya cyarumvira amajwi muri a partir ya Gmail. Ndajana kwa DJ4 ndibira kogwa. Bice birakogwa bice bigenda fresh urusaso ruca ruravuka ngo poof. Man. Icondi. Revoice featuring 90 icondi ngo poof muri industry ya plus 257 abantu bace bavyakira gute man? Vraiment indirimbo kweri gushikana suvuga ndiko ndiyemera gushika n'ubu kabisa indirimbo ikora bikora namujere n'umwe atayizi ya ndirimbo. Man ndozi na urayizi. Je ndayizi namujere n'umwe atayizi kumbure abariko baradukurikira ni benshi. Arashaka kutugira akafera kidogo.
Atamake ndomeke rap nziza nanditse kuri rap ndomeke izina ryanje manikwe ndiko ndaranga bame bakera bumvise byanje nibemera rap ndatsange ndome kuyindi binge bigwera na cagura ehe ndapanga bira gucanga bime washinga ngasenyura vuga go vyinshi ataco batanga bumvise byanje bakicuza nanga go rap dasenga izinduka ngakumvuza mu bandi hari abandi barapa fake zabo zikaruta izindi bifuza ibindi kugira uyaga uheze usumbe abandi tuvaye tukajahe kugira dushike ndaje bushasha no gukosora bigira kwara barast je maze iminsi myinshi nikubitira kano ka rap keza kame karyohera blessed kame karyohera Benny yaw maniga kamwe karyohera Benny from Buja Hit TV mbega ko twumva yuko ngo babandi ngo bigira ba rasta ngo ije gukosora babandi bigira ba rasta abo nabo ni bande bro nimba atari ba mboni uko rusha kuvuga aba Babylon babandi bamabagonya rap zishaka kwitera imbere ya man right now turavye muri industry plus 257 umenga R&B niyo bashira imbere cyane ariko rap umenga barayikumira gose mwe mu vyakira gute nk'aba rapper ubujye birabaci nguvu canke koma oya ni bishaka kuducinege kuko ni ibintu twiyemeje gukora kandi ndibaza nimba uri mu representer cyangwa mu journalist atandukanye si vyiza kugira amacakubiri kuko iyo uvyaye abana mu muryango ndibaza niba bikenewe yuko wankumwe ugakunda undi si vyiza gusa tundavye mu industry yacu kabisa hip hop sizi ico bayibonamwo sizi ico bayibuka kandi tubiravye neza hip hop niyo music kuko R&B sivuga ko ari yo music kuko hip hop ni umudiho urushe mu gutanga message urabona uzu umvirize hip hop na musi numwe mu raperi azokwama aririmba umvirize ngo amajambo gumagaruka na musi numwe mugabo R&B ushaka kurimba n'amajambo abiri indirimbo kabiheze agoma ari yasubira amasura mu why ifo bihinduke maniga ya man kabisa ifo bihinduke mbe hajyare icokorwa niki kugira ngo bihinduke bro ni mwebwe mukwiye kubihindura man ya nimwe mukwiye guhindura mukaza muravuza bose ya man surtout kwa journaliste man aba DJs maniga Izire ko menyesha makuru turatandukanye arebo kuri TV nabo ku radio bro sinzi natawe neza bugombye kuvuga mbo cancane na ku ma radio man ya man aba journaliste ko maraji mukora kuri kino kiganiro kumbure subwa mbere babivuze baravuga yuko rap mugerageza kuyifinyana siko no babivuga bro ya maniga yego ariko nizere yuko barazi ko mukomura kora neza barabibona niko twakone tu urusanga umujournaliste afise gusaho yegamiye canke ugasanga muri we hip hop nayakunda atayukunda fuguma muhira urekana n'ivyo journaliste man uko mu journaliste abakwiye kunda vyose man akaja muri mood ya vyose uco kimengo mu concert uzirobe ko concert y'abaraperi na concert y'aba R&B difference sana iratandukanye sana man namo ugiye mu concert ya I love you and different mugabo ugende mu ya rap baracana bien kabisa ukaja muri mood man ya foko muhinduka maniga ya man ikabintu byo gusatura murabizi na Satbia duze kuri stage arashiraho beat ya hip hop Big Fizzo agira duwe kuri stage ashiraho beat ya hip hop mbese n'abaririmbyi benshi asige babikora nawe cyabumvira rero kweki meme nabashaka gukora beef kweki beef watakora muri R&B kubera iki beef iraba muri R&B kweli no rimwe niyo mpamvu hip hop ni niyo mudio je novuga ko no mudio wa mbere R&B nayo kaza after kwanza nushira mugitege cyacanye na kabisa cyamwisho man kabisa mbe hajyanye nko muri industry plus 257 nigiki kibuze kugira ngo music yacu itere imbere ico nyene kuba journaliste mino kuba DJs abonye na gusa aba DJs koma bavuze nabo nyene canke ya barunjane kona aba DJ no kuvuza z'abarundi man apara ngo muvuza za Diamond none uvugije Diamond muzorira ega man mugabo uvugije Revost mushagura ajya big up man fresh uri mu ngorana akagufasha ndi mu ngorana akamfasha none Diamond umuvugije nazomenya yuko ubaho no kwisi aho zijua ico gusa nusaba tu muko mashobora guhinduka ama tukaba bamwe ya nico gikuru tu tugashigikirana nico gikenewe tu kabisa ni Revost kumbere je nashaka kumubaza kumusaba akapela kindirimbo yiwe nshasha kumbere ndazi ni benshi mukeneye kuyumviriza Hala my besto
egera turya ubuto ibintu byose ngaha biriho ikanye fuvyo ushatse niya moto uwatekeye ijisho ararirya ku mwana wanje nimurabe hirya ndisangiza burya ndirya sinera agapasi kuko sindaya mbaya weekend mood jawe nikundera ukuntu ushuka binkorera weekend mood zuze inzogide byose nawe uje kuyahura weekend mood jawe nikundera ukuntu ushuka binkorera weekend mood sinera agapasi kuko sindaya mbaya man yeah man sinera agapasi kubera sindi ndaya mbaya manenga mbe biramaze gushikaho gahora ni ndaya mbaya ga bro ya kawaida ila chacha ni hose ma club iki urabura ni ndaya mbaya aratabura inyenzi bakwa kawaida niho yaracubigenda gute bro ucuronge no umugabo biravana inda wari mugabo sivati ngo yubonye indaya unjwa for paramiyo ya bini birashika basuka ukifuza indaya mbaya ga bro man oya Ni Rayvos kubureje ndashaka kubaza ageze ku indirimbo zigaira gushika kuri rumwana man uko nshaka kubesha ubona na ninyi sana kuko je nibuka natanguye c'était en 2014 musi wa Benja muri studio kandi baza ageze ku indirimbo zigaira sinzi man sinzi kabisa that's wibuka si ninyi sana bro ni mingi sana kuri YouTube hari uko zingahe bazi kuri YouTube ariko set ipone ko kwera igintu urazikera na bintu by'ama YouTube bya bihari ya kandi rero meje ukora ico ndi naciye mara igihe kinini ariko ndasohoye indirimbo ubu ico weekend mood niyo nje gusohora ubunye kwera nari ampeshe kidogo n'ibintu bitandukanye ya vie private nyene mugabo ubu wambaye kabisa nagarutse ya man Rayvos ho ishure gute ariga canke oya naramaze guheza atoboye manite ya imanite wakiranzi ko wasimvye bro wapi man iyi ni chance dufise muri industry plus dufise abaririmbyi bari baciye kwishure ko kenshi kera siko vyari bimeze bro kera uco vyumva nawe one kera usanga bari ampeshe n'ibindi ugasanga bafashe inzira imwe ya mugabo twe byadukundiye mugabo naho tutaravanza duje muri ubu mugabo tuzoza tu nigiki Rayvos yifuriza industry yacu gutera imbere tu yego gutera imbere tu ntusaba guhinduka situation y'amakosa arimwo aveko iba birimo vyose herega mvuze gutera imbere uca wumva arabatera imbere harimwo amaherere abo sinzi je niko vuga pare yanje ya Rayvos azotera imbere atamaherere ari ego vraiment kandi nivyo nifuza kandi ndizeye ko Imana izobikora kandi izobimfashamo yego uvyumva gute kuba ubaye nk'ubuzima bw'umuririmbyi bro bo uko bwanje burangira sana buratisa sana kabisa ko wamaye vyinshi yego vraiment kandi n'ubu iracabi icama yego turetse ivyo kuba umumuzicien canke ubundi buzikora busanzwe bwa misi yose nikiye kintu ubona wari ikindi kintu wari gukora bro bo je a vrai dire kabisa ubeje kucyo kabisa urano sinzi ngino ushaka kwishura vraiment sishaka kubesha ngo nashaka kuba umudanseri nashaka kubike oya gusa tu ico gihe niyumvira gusa ivyo ndiko ndakora mu runo mwanya siniyumvira eske nje ndashaka kuzobuka nivyo kuririmba vyaje mu kwera nakunda sana kumva indirimbo za States za Rick Ross Steve ya niyo kendi indirimbo ya Nyespie cyane sinzi ko ukajya indirimbo yitwa John I'm not a star somebody like got a chapo yenika ya Rick Ross ya man ya Rosa Nancy acha shira mu Kirundi achavuga indirimbo vraiment Rosa ichiranja mu chamvuga why nanje no sho kuja muri studio one day uko sinzi ko muzila Landres B ya Landres mujamanje hafi sasa niwe twavanye kure ndibaza kandi arabizi maniga ya sasa niwe yaguma ambwira man we follow tu one day tu utafika tu fast one day utatoboa ya man kandi uko biragenda neza bro kawaida man twizere ko na clip zosura kwa Landrini azoyikora kawaida man en fait ndafise n'indirimbo ndi kumwe na Emerson mugabo nirasoga ngoma na Emerson ya maniga uchama ngoma na Emerson izosoka ryari bro oya sishaka kuvuga umusishaka kukubesha ngo mvuge ngo usoko umunsi unungasanga umunsi urageze birara gusa indirimbo yaraheze nakoreye muri Master Music umuntu yayikoze n'ifo yarakiye muri ndiko ndi ingene nshobora gukora clip kandi video ni Landres Buzz ikora urakoze cyane Rayvos
thanks kabisa nayo kuona mwanumiye ngaha kabisa ndio ni bon. Ikigana ngeze ko vyagenze neza bro. Ndashima sana kabisa kandi bana tu supporting uko nyene tu muziki. Naba bandi badashaka gusupportinga abamwandanye mu supportinga tu. Man foko muhinduka man. Man. Abo ba hate aba industry ya +257 Rivers arabwira ati vuba turaba. Sambo turasatura cyangwa sapinde. Ati yaga tuzosubira rero inshallah imana bikunze on the mic ya Benny Behind Camera Scott Professional ntibagire kugira subscribe hama ku muntu agomba gukurikirana Rayvos kuri Instagram Facebook Twitter hitwa gute Rayvos niga hose man Rayvos gusa kuri niga hapana gushaka ko no nijya ushaka ko jashatse kuyigira ibisangije n'ivyo wanje Rayvos niga ariko niga man Sylvester Negere niga umunege kwenu chumva man umunege man umunege ndi munega bro